Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri iri sasa risanzwe rya Kigarama, Inama Nshingamateka irabandanya kugenzura ibikorwa vya leta nk'uko biri mu nshingano zayo. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024, Inama Nshingamateka yarashashe kugira ngo abashingamateka baserukira abene gihugu bashikirize ibibazo vyunganirwa umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Odase Niyonzima bijanye n'icegeranyo cerekana ingene uburyo bwari bugenewe kugwanya ikiza COVID-19 bwakoreshejwe. Muri rusangi ngo imfashanyo yatanzwe mu kugwanya ico kiza yakoreshejwe neza, ivyo mbere bikemezwa kandi n'ikigega mpuzamakungu FMI hamwe n'ibanki y'isi yose mwigenzura bagize bita audit y'ingene ayo mafaranga yakoreshejwe. Nayo amafaranga yasigaye ariko arakoreshwa mu guteza imbere ibindi bisata vy'igihugu. Abatanze imfashanyo cyane FMI, Banki Mondiale barakurikiranye uko amafaranga agiye arakora, gushika no munsi rero raporo twazitanga kandi nta gihugu n'ikiragayiko. Rero nkuko mwabivuze rero Burundi buri mu bihugu bike amafaranga yashoboye gukoreshwa neza, uretse tunenge twatewe n'ingene icyo kiza cyari cifashe cyasaba yuko dukora gihutihuti. Nuko rero byifashe rero kugira ko tubashikiriza nido mu mugwi twakoranye bakabashikiriza nido, ariko uko tubibona ibikorwa byasozerewe neza. Hanyuma kandi ubu aho bigeze amafaranga yasigaye atari make ariko arakora ibikorwa by'iteka byo gushobora guha inguvu ubuvuzi, nko kurondera ibikoresho, ambulance, guha inguvu ibitaro n'amavuriro n'ubundi buhinga bugezweho bwo gushobora kuvura neza abene igihugu. Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe umukuru w'Inama Nshingamateka nawe nyene abona ko uburyo bwari bugenewe kugwanya ico kiza bwakoreshejwe neza, aho yagize ati byaragaragaye ko Uburundi bwakoresheje neza uburyo bwahawe, n'imiti yabura baragerageza ikaboneka vyihuta, mbere ikanarondegwa no mu bindi bihugu dusangiye akarere. Ati vyongeye n'abahasize ubuzima babaye bake muri rusangi. Turazi ko n'ibindi bihugu cyane amashirahamwe hamwe mpuzamakungu waraje yo kugenzura ingene ubwo buryo bwakoreshejwe, baremeje ko mu Burundi aribo bakoze neza mu bambere bakoze neza, barubahiriza ikoreshwa ry'uburyo ngene bwakoze, nubwo twaciye mu ngora zidasanzwe. Icya kabiri cyo nicyo gushima, icya kabiri nuko turazi ko twaciye mu bihe bitoroshe, ariko Burundi Imana yarakize ibintu bigenda neza mu Burundi kurusha ahandi, kuko abantu ntibitavye Imana nkuko indimi mbi zimwe zabivuga zari zarabivuze. Abarundi Imana yarakize, abapfuye babaye bakeyi. Mu bibazo byabajijwe n'abanyakubahwa abashingamateka baripfuje kumenya ko uburyo bwategerezwa gusubizwa na Regidezo, abaganga hamwe n'uwarajejwe igisata kiraba ivyo kwiyunguruza bwoba bwarasubijwe. Aha umushikiranganje Odase Niyonzima yasiguye ko ayo mafaranga ariko arasubizwa mu kigega ca leta. Amafaranga yatanzwe inshuro kabiri, twavuze ko ari kuri pema za Regidezo, iyo nayo twarabandikiye yuko tugiye kuyakata kandi twarayakase kuri ariho ove bari bazanye ibiko 54 millions, twarayandika umushikiranganje yuko ayo mahera twasanze hari baye igikosi cyo kuyari hakabiri, ayo mahera yarakaswe. Hanyuma yindi pema ya kabiri niyo ku baraborante bari bahembwe inshuro zibiri, nabo nyene kubera ko baciye babarukrite bahabwa akazi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, bamaze gusinya amasezerano y'akazi baciye basinya no kwiyemeza yuko amafaranga bahembwe kabiri baca bayakatwa. Ubu rero ko barayakatwa kwezi ku kwezi kugira ngo ntibabe bagira bagona bicuna kigoyi, bagiye barabakata make bamaze kuva ko
atari make kandi nayo twayerekanye ngaha rero nayo nta makenga ariho. Hanyuma yandi nayo naya yo kuri transport naho nyene twandikiye yari yagize transport yuko yose amwashaka 6 million nayo nyene yuko yariha imbere y'itariki kefu yarayandikiwe n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu yuko yayarishe imbere y'itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Abashingamateka barashimye ingene habaye isuzumwa bita audite y'ingene ayo mafaranga yakoreshejwe, mbere basaba ko no kuyindi migambi projet iza gukorera ngaha mu gihugu hoja haraba bene ayo masuzuma. Nyeniteka yarangije asaba ko leta yoshira inguvu mu kubika neza mu buhinga bwa none archivage électronique ivyanditswe n'ivyakozwe, anahimiriza cyane abarundi gukunda gusoma ibitabu mu ntumbero yo kungura ubumenyi n'ubwenge. Abarundi barayamaze bati amazi masabano ntamara imvyiro kandi ngo akimuhana kazi imvura ihise. Nkuko indongozi z'igihugu zamaze bishikiriza, intara, komine, umutumba bitezwe imbere na bene vyo. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Ruhuhuma uyu mwaka w'2024 imvukira z'intara ya Kayanza zari ziramutse zihurira hamwe ku mugwa mukuru w'iyo ntara kugira ngo hashikirizwe ivyaranguwe mu mwaka uheze, bongere barabire hamwe imigambi itegekanijwe kuzorangurwa muri uyu mwaka w'2024. Bakaba bari batewe iteka muri iyo nama na Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'Inama Nshingamateka asanzwe avuka muri iyo ntara ya Kayanza. Colonel Remicisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza yarashikirije ko byinshi vyaranguwe kandi vyagenze neza, aho ni nko mu bisata by'umutekano, indero, uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, imibano hamwe n'ubutungane. Naho biruko hari utunenge twagiye turibonekeza nko mu bijanye n'umutekano dufatiye ku ndyane zituruka ku matati y'amatongo, ukwiyahura hamwe n'ubusuma bukorwa ku ruyeri. No mu gisata c'indero ngo harabaye abanyeshure batari bake bahevye amashure, ubukene bw'amafaranga n'ibikoresho, abigisha bashurashuza abanyeshure, ibitigiri vy'abigisha bidakwiye, hamwe rero n'amashuri ashaje. Ikindi ngo nuko umugwi userukira intara mu rukino rw'umupira w'amaguru uri kuragenda amazima yongo kubera ko atakigega c'amafaranga cyo kuwubungabunga kikiriho, nayo radio y'intara yitwa Ubuzima FM umwanya n'umwanya ngo ishobora guhagarika gukora biturutse ku bukene bw'ibikoresho n'utundi twankenegwa. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka yarabashikirije impanuro zitandukanye, aho yasavye imvukira za Kayanza aho ziri hose ko atanumwe yo kwigira sindabibazwa mu bijanye no gutanga intererano kugira ngo intara yabo itere imbere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwayo. Murabona ukuntu mwambaye neza, muri ukuntu mwashagije kabisa, bamushaza uko nyene mutanga contribution. Wambare costume nkuko tubona uko mumeze, n'imvutano nziza n'abandi niki, mugiye gutanga contribution. Kuko ntibishoboka ko muri Kayanza, twebwe muri Kayanza mushobora kuvuga yuko tunanigwa iyi radio ntoyi n'ubutunzi mufise, igihugu cyose kizi ko mu Kayanza muri abatunzi, kandi nivyo. None sivyo? Sivyo? Nimwiyemera? No muzindi ntara muriyo, abacuruzi abaki abiza bagize gute, no muzindi ntara muriyo. Ubu waburi hano uhembwa imiliyoni ku kazi, uhembwa ibihumbi majana ngahe ku kazi, ukabura ni senkane, ukabura na senkane utanga hajya kuri
kuri radio FM kugira ngo iradiyo ikore. Noneho ko ndiko ndavuga ko navuze radio buntu, radio TV, noneho muca mujahe mwese muca munyegera munsi y'amezi ko umuntu yovyumva. Rero ni mukora uko mushoboye, mukora uko mushoboye, mukora uko mushoboye. Par mois bazoze baduha rapport de cotisation, de contribution, tugiye gukurikirana n'abandi bose babijejwe. Chaque mois hatange rapport. Ibikorwa mu ntara ni byinshi, ariko umuntu avuze ati nta nakarubira ndonse yo kugira ngo cye gikorwa ndagikore. None kubera ko abantu abanyakara tutari gukotiza, tutari gukontribuwa, nako kazi tuzatuvuga tuti bakabavanemwo ko ntacyo bariko baramarira igihugu, ntacyo bariko baramarira intara, nta nicyo bariko baramarira n'amakomine yabo. Bishoboka gute ko mwebwe mushobora gutererana akazi abantu bamwe? Aha, abantu bamwe ugasanga nibo bariko barakotiza. Kubera iki? Mugabo iyo hageze akazi umwe wese ashutoki hejuru, dufashe turonka akazi, dufashe kuronka akazi. Jitibagiwe cyo n'amatora yagize amakampanye n'ibiki, dushire kuri liste gira gute, uramvugira hariya. Nabandi tuzohamagara baza kuraba izo rapport finance, tuze turaba ingene abantu bakontribuwa par mois, muze mwigore. Nayo ku kibazo cy'umutekano, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yasavye abanyakayanza ko batoryama umukondora zosi, bakama bagavye ngo kuko atamutekano ukwiye wigera ubaho kuri iyi si. Umutekano ndababwira ikintu kimwe, narabivuze derema ndeme bikorwa rusange henshi, nabwiye ukabona we uryama ukabona urakeye utikanguye, bugaca utikanguye, à la limite tu es bête cyangwa urumugwayi. Ndababwiye wewe ukaryama kimwe avanga umukondora zosi ngo nagahengwe ngo amahoro arahinda, nta mahoro nta mutekano ushoboka kubaho hano ku isi. Ndababwira nta mutekano ushobora kubaho hano ku isi, kubera ko twebwe uko turemye abana b'abantu dufise inzigo, dufise ukwikunda. Wowe mu gihe umengo uri mu gahengwe, icyo babyita ko ari umutekano, mu gihe bavuga ko ari umutekano relative. Aha no kugira ngo wumve yuko si umutekano nigisa n'umutekano, kuko mu gihe wowe wibaza ngo wosinzira hari uwundi ariko aracuragura ingene yo gukata izose. Nimumenye nta mutekano ubaho hano ku isi, cyane cyane wico wo kwiyumvira ko umutekano habwo bavuga ngo umutekano ngo meze neza, ngo ubu nta gakoma ntaki. N'umutekano mu mubiri ntubaho. Wowe ugira gute kandi no mu mubiri atawubaho? Iyo bariko baramobiliza ku mutekano munuze mu ntwaro, mubyumve. Iyo umukuru w'igihugu avuga ati umutekano, abawujejwe bavyumve, twese tuvyumve. Baduhamagarira umutekano, nibi bintu barinda kuduhamagarira bagasemerera. Oya, kuko menya ko umutekano wovuga yuko ari umutekano wose ntawubaho. Yaboneye akaryo kandi ko gusaba ashimitse ko hokorwa ibishoboka vyose kugira ngo radio Ubuzima FM, iradiyo y'intara ntiyugare. Ati iyo radio irunganira cyane mu iterambere ry'intara, ntibikwiye rero ko yugara bivanye no kubura uburyo kandi abavuka ntara bahari.
yaciye asaba ko hokorwa urutonde rw'abazoba baratanze intererano kugira ngo hamenyekane abitangira koko iterambere ry'intara yabo. Inyuma y'iyo nama hakaba haciye haba ibirori vyo kwipfurizanya umwaka mushasha mwiza wa 2024. Kuri uwo munsi nyene wa gatandatu icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Sabine Ntakarutimana ari kumwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya Bubanza yarateye intege abenegihugu bo muri komine Mpanda mu bikorwa vy'iterambere rusangi vyabereye ku mutumba Murengeza muri zone Musenyi. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyo kuvanga beton yari kirakoreshwa mu gusibura ibiro vya zone Musenyi. Mwijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Bubanza Cleophas Nizigiyimana yamenyesheje ko bari mu gihe c'umwimbu cane cane w'ibigori n'umuceri, niko gusaba abenegihugu kuwubungabunga kandi bongere birinda ubuhumbu bukunze guca bwibonekeza iyo habonetse umwimbu w'umuceri. Nayo kubajejwe ubutungane ngo nibatunganirize neza ababituye ndetse bikubita agashi mu kumvira no guca imanza atankunzi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka afatiye ku vyari bihejeje gushikirizwa na buramatari yasavye abajejwe ubutungane kugendera impanuro nyenicubahiro umukuru w'igihugu adasiba kubaha, agasaba kandi abahuza bo ku mitumba kuba imboneza mu gutunganiriza no kunywanisha babituye kugira baba akarorero keza mu gushigikira yambona kazoza ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu, yuko mu mwaka w'2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe maze mu 2060 kikaba igihugu giteye imbere. Kubo mu gisata c'ubutungane hoba hakiri mutugorane turakurikira hirya no hino kuvanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ahagurutsa agasaba ko abakora mu gisata c'ubutungane vy'ukuri bokora bakorera neza babitura. Natwebwe turabishimangira ngaha ko uwo wese ari mw'ico gisata ahamagarirwa gukora yisunza amategeko, gukora yubahiriza amategeko ariko arakoresha, gutya bamwitura bose akabatunganiriza. Ibi rero nivyahera ngaha mu ntwaro birumvikana n'ico gisata naco nyene ko kizohinduka. Cane cane duhiriwe duhishije aho hagiriyeho babahuza bo ku mitumba. Twarumvise hirya no hino ko ingorane zimwe zimwe zivyuka ku mutumba bajya bahuza bafasha. Narirya baba bari ku matongo, baba bari aho umuntu yavukiye bahazi neza. No ngahi wanyu rero ku Mpanda Murengeza dusabe ko vyogenda uko nyene. Abahuza bari ngaha bumve ko bategerezwa kuzuriza ababituye atawe bahengamiyeko, ahubwo bahengamire kukuri. Tekamo abenegihugu kubungabunga amahoro n'umutekano kuko iterambere abarundi bijukiye ritoshoboka atamutekano hari. Yaciye agira ko ahamagarira abakenyezi kunga ubumwe muri kino gihe himirije amatora kugira ngo nabo baze bagaragare mu bibanza vy'abitoza, haboneke indongozi z'abakenyezi ku nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Abel Gashatsi nawe kuri uyo munsi yari mu ntara ya Muramvya muri zone Shombo ku mutumba Mubira aho yifatanije n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Bikaba vyari vyo kubaka isoko kuri uwo mutumba. N'ijambo ryiwe umushingamateka Abel Gashatsi yahamagariye abenegihugu b'imuramvya kubaha bakongera bakumvira indongozi kuko uburongozi buva ku Mana, bakongera bakitabira kamo bategwa nazo mu kuzishigikiza ibikorwa.
niko kubasaba kwijukira ibikorwa by'iterambere rusangi bataravye ubutandukane bwabo mu vya politike n'imigambwe kuko iterambere ari rya bose. Ati iri soko muriko murubaka rizogirira akamaro bose. Igikorwa cyo kwiteza imbere, igikorwa sanze mwateguye ciza cyo kubaka isoko nziza ya kijambere. Rero bene gihugu, ibi muriko muritunganiriza nubishoboka kubera iki? Bishoboka kubera mufatanye mu nda, bishoboka kubera mu nzu bumwe. Duherutse guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Aha ndabaraba mu maso nkabona mwese muratwenga, nuko mufatanye mu nda, nuko mu nzu bumwe. Igihe rero mugiye hamwe mukaburunani, iya migambi yose umwaserukira imvukira yadondagura nta nkeka tutazonshikako. Rero bene gihugu ntidusubira inyuma, tubandanye turi umwe, ntiturabana amoko, ntiturabana uburebure, ntiturabana ubugufi. Twumve yuko ubutandukane bwacu ari ryo teka, aribwo bwiza bw'Uburundi. Arico gituma rero mwebwe abanyeshombo, mweje indongozi z'intara, ndakenje cyane imvukira ku migambi badushikirije, imigambi yo guteza imbere izone yabo, imigambi yo guteza imbere umutumba wawe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yarahamagariye kandi abene gihugu bimuramvya kugabanya imvyaro kuko igwirirana ry'abantu rituma ibikorwa byo kwiteza imbere bidindira. Yaboneyeho n'akaryo ko guhamagarira ugwaruka ruri mu mashure kwiga n'ubwira bwinshi kugira ngo ejo aho bukera ruze rukorere mu ngata indongozi zihari uyu munsi. Niko gusaba abene gihugu bo ngaho ko buri kwezi hobaho ukwirimbura, umwe wese mu bimwega akaraba aho bitagenze neza, maze akiha indinganizo nshasha zo gushika kwihangiro ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu, aho asaba ko umunwa wose woronka ico ufungura, maze umufuko wose ukaronka amafaranga. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.